Sese bakunzi muko mudukurikirana ku rubuga rwa Burundi. Uno munsi dufise umutumire mudasanzwe mumenyereye ku rubuga rwacu n'umustar. N'umuntu ari kaduga kwindi mpwemu ariko abikora neza mwino mwabuno Burundi bwacu mwakino gihe cyacu ariko aza kwindi mpwemu aho avuga ko wewe avuga ko ataje kugira ngo akurije abandi bakoze ahubwo aje kugira abandaniza abandi bari ko baragenda kugira ngo bashobore gufatana mu mugongo na cyane cyane mwabuno Burundi bwacu ko bukeneye amaraso mashasha ukora neza. Ni ORTI SMART musanzwe umenyereye ku ndirimbo ya My Love, kumbure byinshi araza kwitubwira, reka tumwakire yongera aramutse abakunzi. Turakwakiriye, mumeze neza? Ya meze neza cyane. Yego, murakoze cyane kunyakira kuri Media Art Burundi. Yego, ni minsi mike iheze ndayimenye ariko ndishimira kuba naramenyanye nayo. Yeah. Murakoze cyane, turabona umusore smart. Yeah, umusore smart bro. Yego, uraberwa kandi byiza bya runtu. Yeah, nivyo byanje. Yego, nanje nivyo mba nifuza ariko nyene ndacakomeza. Yeah. Ariko nahavuga ngo uracakomeza ariko je mbona ari byiza gusumba. Yeah, hazogera igihe munshimire cyane gusumba hanye. Yego. ORTI SMART ninda kwambika ko mbona kenshi ukunda kuma waberewe cyane. Yeah, mfite umustiliste wanje yitwa G-Boy Stylist. Akorera mu bwiza. Arabikora neza kabisa. Arabizi. Kandi Imana ikomeze kumufasha kugira ngo ashobore kuza agerageza kurabira ibigezweho ibishikiye ku munsi ku munsi. Yeah, ubundi niko kazi kabo. Baramenya igihe tugezemo, bakamenya impuzu umuntu akwiye kwambara. Ego. Yeah. ORTI SMART ni uri mu bamwe bariko barakora cyane mwino misi mu bijanye n'umuziki indundi. Hariho byinshi tuza kubabaza, hariho byinshi tuza kutubwira mu bijanye n'umuziki naho ugeze. Turashaka kumenya mu muziki, ubuto bwawe mu muziki, ibyaranze ubuto bwawe mu muziki kugira ushobore kuba wotanga urugendo kuba uri mu muziki ndundi gushika mwakino gihe. Yeah, ubuto bwanje rero bwagiye burangwa igice cyane cy'ubuzima yari music cyane. Narakunda umuziki gose cyane gusumba. Mamaze kwegera haruguru mbona kubikora. Kuko bwa mbere narabikora ariko ko mkwiryohera nkuko abandi basanzwe babikora. Ariko maze kwegera haruguru nza kubona ko ngiye kubitangura nk'akazi. Yego. Nagiye muri studio ndabigerageza birakunda. And then haza kuvamo igikuba canje nise My Love. Yego. Yeah. Ariko turashobora kuja gatonya mu buzima busanzwe ORTI SMART ukunda iki cyane gusumba ibindi byose? Yeah, ufise gukunda wari gushiramo amakategori mu byo gufungura mu biki. Donc mu bisanzwe naho habaho ibyo gufungura, naho habaho iby'abantu, naho habaho iby'inyambarire canke se ibindi bintu byose, ariko ibyo byose en general harashobora kubaho ikintu kimwe ushobora gukunda gusumba ibindi byose. Yeah, icambere nkunda n'abantu. Yego. Yeah, ndakunda abantu kubera ata abantu nta bintu. Ndakunda abantu. Wero uvuga ati abantu babonetse ibintu bicaboneka. Abantu babonetse ibintu birizana. Nawe urabizi. Iyo mugiye muri restaurant mufungura iki cyane mukunda cyane? Yeah, ninjiye muri restaurant urabizi ko abarundi muri rusange bose ibiharage n'imfungurwa ya kera kandi abantu dukunda cyane. Sishobora kujya indya zitagira ibiharage. Uri umurundi kweri abushitse kabisa. Ego. Tuvuge mwavuze ngo mukunda abantu ariko mu bantu haba harimo wundi muntu mushobora gukunda gusumba abo bandi bantu kumbure sinzi ko muri single canke se haba hari ibindi bintu kumbure biba byihishe inyuma y'ibyo kugira ngo abadukurikirana bashobore kumenya kumbure ORTI SMART ni iki. Yeah, nkuko nabivuze ko nkunda abantu ariko umuntu yihariye mu buzima bwanje ni mama. Ariko nyene yacakurikira umukunzi wanje ndamufise. Ego. Yeah. Mu misi za rero buca tugira udutumira kugira ngo dushobore kuza gushigikira ama media haguruka aze gufata ORTI SMART nk'umustar. Nibaza ko atari kure cyane. Yeah, sinshobora basi nshaka kuvuga ngo ni kure cyane kandi sinahagufi. Ariko tu uko bizoza biragenda kose muzobimenyesha. Meze nk'aba bandi bavuga ati ntegerezwa kugira mariage ndonsa amahera, ntaronse umuduga, ntaronse inzu yiwanje. Urumva sinibaza ko ari muri iyo angre mwa murimo. Yeah, ivyo navyo bivana n'ukuntu bawara bipanze. Urashaka kuvuga ngo uzokora mariage urose imodoka none se nuyibura ntuzorongora bro.
hari abantu bafite ibyumviro nk'ibyo none se ni wayibura nyene urumva ntushobora gupanga ibintu nk'ibyo wanyuma uvuga ati nibyo. Murakoze cyane ORTI SMART. Indirimbo yawe ni indirimbo iryoshe, tuko turayumviriza ni indirimbo iryoshe cyane. Iyo ndirimbo niwe mwayiyandikiye, niwe mwayikoze, bimeze gute? Ya indirimbo ni ya ORTI SMART. Tugiye ku by'imyandikire indirimbo ndayandika, ariko ndafise umuntu abari personal ngomba kuyumvisha ubwa mbere, cyangwa se kumwereka ivyo nanditse, nimba hari ama ideas antereramo hama tukongeramo mu nyuma, ariko ide ubwa mbere iba yazananye iwanje. Nije niyandikira, ariko harabamo utwerere, hari umuntu nereka mfise ari personal wo gukosora. None kusanga ibintu byo kuririmba haba hariho abo bitwa aba entraîneur bashobora gufasha umuntu mu kugira ngo yinjire neza mu bintu by'umuziki. Iyo etape muba mwaramaze mwarayiciye ko kugira ngo hashobore kubaho umuntu ashobora kubafasha kugira ngo mushobore kuba mwogera ku rugero mugeze ku ya haba hari umuntu nyene muvugana asanzwe yaragukuriye ubwa mbere, ni wagenda kubera ibi bintu byacu birasaba n'indero man, birasaba indero akakwigisha how ukwiye kwitwara. Rero uwo muntu arahari. Yego niwe ashobora kuba yarafashije ati yamara bigenda uko bikagenda uko. Ubundi mfise n'ikibazo runaka ndabanza kumubaza ubwa mbere kugira nkore ivyo nifuza gukora. Ndabanza nkamucako nkamubaza hama akambwira bro ibi bintu bikogukunye bimeze uku maybe bibaye ngombwa akanamfasha. Yego reka tuvuge uwo muntu Imana imuhezagire. Ariko hariho abantu bakunda kuba kugira bashobore kuririmba kugira bagire ku rwego mamugezeko, haba hari amatimu baba basanzwe barimwo canke se bakaba baratanguye mu matimu runaka. Sinzi namwe ivyo bintu ko mwigeze kubikora? Ya nta timu ndimo nubu, nta timu nigeze kuba ndimo. Nta management fise, ariko haba hari umuntu yihariye wo kumfasha, donc ama support amuterera ivyiyumviro donc byose muri rusangi, yaba maide n'amafaranga rimwe na rimwe, ariko tuwo muntu arahari kandi Imana imuhezagire. Ego murakoze cyane. Abakunzi badukurikirana kuri Avuze ni ORTI SMART. Nta musi numwe mwigeze mwiyumvira kumbure hariho abantu bakunda kuba bafise amagahunda yo kuja mu makaraoke, bakaja mu makonseri runaka, kumbure bagiye kuraba koma ibintu bikorwa gute. Sinzi ko ico gihe kigeze kukubako kumbure nkuko abandi babigenza. Ya ubundi kugira ugere kuri level yo kuja muri studio bo waragiye uraca mu bintu byinshi, aho waba ugasanga haraba ama event y'aba artiste runaka bikarushirizaho gukunda music. Ahantu nakuriye harakunda kuba ama event, ama theatre, nkagenda wanashaka sometimes nka participa, kuko nkuko nakuze nimvamo kuririmba n'abagenzi twagendana cyangwa abandi tubana bari babizi, baransabira nkagenda nka performinga indirimbo z'abandi. Yewana nkabikunda sana. Rero ibyo narabikoze. Uvuga ko rero mu kugira ugere ku iyo ntambwe wabanje kuvuga ati reka mbanze ndirimba indirimbo z'abandi kugira ngo nshobore kugera aho nshobora kuba nogera ubu, nkore ama entraînement, ama repetition kugira ngo nshobore kugera ku rwego nk'ubwo abandi baba bariko. Narabikoze. ORTI SMART, hariho ukuntu uyu muziki wacu w'u Burundi kumbure hari abantu baririmba kugira ngo binezereze n'abandi baririmba kugira babibyaze umusaruro. Mw'ibyo bibiri we uririmba nkande kugira ngo umuntu wese adukurikirana amenye ORTI SMART aririmba kugira azobiki muri kazoza? Nama nabivuze cyane, nama nabivuze kenshi. Hari umuntu aririmba kugira yinezereze, cyangwa asanga yakuze avuga ati je nzoririmba basi ntunga indirimbo zanje, basi kuririmba ko mukuririmba, ariko tuje nabijemo nk'akazi, ngiye kubifata nk'akazi. Niyo mpamvu nzananye nshaka gukoresha ingufu nyinshi, ndabifate nk'akazi kugira bimbyariro bimpa umusaruro. Sinshaka gushiramo imitahe yanje nanje itagaruka. Maybe ushobora gushiramo imitahe ariko ntitubona imisaruro vuba, ariko mugani wa Sadbi birateba ariko bigashika bro. Murakoze cyane. Abantu bariko baradukurikirana, murumva umurundi mugenzi wacu kumbure abari mu makungu, abari hirya no hino bariko badukurikirana,
kumbure arakeneye support, arakeneye abantu bamukurikirana ku rubuga rwiwe, arakeneye abantu bamufasha mu kumuterera ivyumviro ndetse n'abamuterera amasengesho, arakeneye abantu bamufasha mu bintu byose kuko ashaka kugera kure hashoboka. Rero mudahari ntashobora kugera kure. Igisabo ciwe ni kugira ngo mushobore kumuba hafi, mumushigikire. Ni umwana wanyu kandi ariko abikora neza, kandi nimwamushigikira Imana izobahezagira. Nibaza ko bazogushigikira ORTI SMART. Ya bazonshigikire, bashigikire n'amamedia kubera umuririmbyi akenera media. Sinshobora gukora ikiganiro kuri Art Burundi kugira abafollowing jewe. Ya namwe babafollowing, babakurikirane, namwe mutere mugera kure. Byiza cyane tuko turaraba ibikorwa vyawe, tubona ari ibikorwa biriko biragira intumbero cyane nziza ku ruga rwawe, tubikurikirana ku mwanya, ariko dushaka kubaza kijanye n'ikiganiro mugeze gukora muvuga ku muririmbyi Satubi. Satubi ari mu baririmbyi bakora cyane, ari mu baririmbyi bageze ku rugero rushimishije. Hari abamutanguriye n'abandi batonya biwe, nawe ukavuga ati nanjye ndashaka kubona na Satubi, ndashaka guhura na Satubi. Kumbura hari ibikorwa byinshi twokorana. Dushaka kumenya impamvu imwe canke zibiri yatumye uhitamo Satubi. Satubi ndamukunda cyane first, cyo ni cyambere. Kindi naco ni naho havuye inspiration. Nkuko namanda bivuga ku media, je sindi wa mu artiste aza kuvuga ngo inspiration yavuye kuri kubandi bari Kiros n'abandi. Oya, foke tuge kuvugisha ukuri. Satubi namukunze kuva kera cyane, nifuza kuba nkawe. Yego. Nago turahura ariko ndavyize ko tuzohura. Ndamukunda cyane, ndabisubiyemo kandi. Yego. Kubera ko wahisemo Satubi kugira ngo abantu bumve cyane, kuko benshi ntibakunda guhitamwo abaririmbyi basanzwe bari kumwe mu gihugu, basanzwe bakora bimwe mu gihugu baba barimo bari kubakoreramwo. Dushaka kumenya kubera ko utahisemo nka Rick Ross canke ba Diamond n'abandi. Rick Ross ndamuzi ariko ntangwe kumukurikirana vuba cyane. Nanje nakubwiye yuko ibintu vya music nabitanguye kera cyane nkiri mutoyi. Urumva sinari guhitamo uriya ntamumenya mbere. Byabaye ngombwa ko mpitamwo uwo nakurikiranye kuva kera cyane. Yego. Okay, dushaka kugaruka gatonya ku ndirimbo yanyu Miss My Love. Ahiri kiraduga cyane mwino minsi turayikurikirana, kandi abantu bariko barayikurikirana cyane. Donc n'abatarayikurikirana ni ORTI SMART, niyo YouTube yiwe. Murashobora kugenda mukandika kumbure musi kiganiro, muraza kubona linki iza kubafasha kwinjira kugira ngo indirimbo muyikurikirane. Indirimbo iryoshe cyane. Ego, ijya ndirimbo kubera iki wayumviye ucuyita My Love? Bundi uza kwandika indirimbo ubanza kuraba ibihe murimo. Kiriye turimo, ijya ndirimbo ni iwawe, ni ya cameraman, ni umuntu wese bishika akaja mu rukundo, kandi ndazi ko abantu benshi turi mu rukundo. Byabaye ngombwa ko nandika indirimbo My Love, shobora kuyitura umukunzi wawe ikamunezera. Iyo title My Love naho yavuye. Yego, ndibaza birumvikana cyane, birumvikana kabisa. Ubu turi mu gihe cya love gusa. Murashobora kudufasha mukaturirimbira tukumva ukuntu ibintu bimeze? Ntaribi ndashaka kuba kapera. Let's go. Fata ka whisky tube swingi dutamba umuziki, ni waruhanda kubera doctor, medicine nzitunganya faster, jendi master reka kubaroni, egera hino nkumara masoni, jenda fit energy baby, trust me baby, wenye chuki watajijua, wenye wivu watanona, watavimba watapasuka, tuzigumira forever, nanje love nzagumanguha, tuzibanira forever, nanje love nzagumanguha, tuzibanira forever. My love mama, my love. Ego, murakoze cyane. Ni indirimbo iryoshe cyane, ni indirimbo abantu benshi barayikunda cyane. Tuko turayiraba turabona kikurikirana cyane kandi ku rugero rudasanzwe. Dushaka kumenya hambavu iyo ndirimbo nta zindi ndirimbo woba uri kuriyumvira gukora kumbure ku rukurikirane rwawe, wowe uri kurategura canke se bimeze gute? Of course indirimbo zirahari, simwe na zimwe zisanzwe ziri muri studio, zigomba guhera vuba cyane.
niyo mpamvu nagomba gutevya abafana banje mu kwa gatatu ndaba koma iyindi ibikorwa birahari ni vyinshi twitegurire igisasu mu kwa gatatu ego natwe tuzoguma dukurikirana kandi abanywanyi bacu banyu bazoguma babakurikirana kandi tuzogerageza kubagezaho n'amalinki y'izo ndirimbo zanyu kumbure ndumva uri umukozi mwiza kandi ariko abikora ku yindi mpwemu idasanzwe kandi Imana ikomeze kubahezagira muri ko mbikora neza mwa kino gihe mu bihe bidasanzwe aho abantu benshi bakunda indirimbo cyane z'urukundo aho abantu benshi bumvise indirimbo irimo my love bavuga ati iyo niyo ndirimbo nziza kumbure abafise abasheri kumbure bashobora kwiririmbira abasheri biro gasanga n'umuntu ari mu rugo arashobora kwiririmbira umusheri wiwe kandi bikagenda neza mu ndirimbo ufise hoba hari mwindi ya my love canke harimo izindi ndirimbo ziba ziri ku rundi rugero atari nk'ugo surtout nibaza kubijanye n'urukundo cyane gose n'urukundo ngira kumbure nawe urashobora kuba ufise fiance kumbure ako karirimbo kavuga ati umunsi umwe je nanje nzokuririmbira live kugira bigende neza ubundi nyene iyo ndirimbo yonye nayishize kuri channel yanje ya YouTube nabanje kuyimumvisha first urumva niwe nayiririmbiye yabanza kuyumva mbere and then nkaja kuyishira kuri YouTube namwe nkayibasangiza ariko ariwe yabanje kuyumva urakoze cyane ni indirimbo dukurikirana mu buryo bwa lyrics ORTI SMART tuzobona video ryari yayo canke se bizoza bisokanye video nizo zindi zigomba kuza iyi nsanzwe iri out na project yo kuyikorera video ihari ariko iyi ndirimbo izokurikiriza zise clip niyo mpamvu muboni nayikoreye lyrics kandi ndashimira no wayinkoreye cyane numva nawe nyine akora ibidasanzwe uriya muji akora ibidasanzwe cyane uko twavuganaga sinibaza ko ashaka kunkorera ibintu nkuko ndabishaka ariko yaciyongera kico bita akabijya ndamushimire cyane ijya ndirimbo twarayikurikiranye ni yakorewe muri Miracle Lyrics ego nibaza ko nabo nyine barakora cyane gose barakora cyane kugira ngo bagerageze nabo kuba boshika ku kintu kidasanzwe ariko byinshi babikesha mwebwe mwabanje gukora kugira ngo nabo bashobore kuba bogira kure ego nibo donc hajyanye tubarondeye bagaca baguha ikintu gise quality nabo baba bitanze n'undi mu artiste wese ashobora gucarondera Miracle Lyrics hama nawe akamukorera lyrics sa neza cyane ubundi umuntu aguha akazi foke wigaragaza ugakora ibintu bya bien kugira uronke n'izindi deals kugira ukorere n'abandi ba artiste akabazo gasa nk'akanyuma ni cyahe kintu wakoze mu buzima ukicuza impamvu yatumye ngikora ubundi nkiri umwana je narakunda gusinata cyane man nakunda gusinata jewe narigeze guturira igikoni cy'umuntu je nakuriye ruguru man naraturiye igikoni cy'umuntu n'ubu uko ngiye muhira turicarana ndacagisa yarambabariye c'est vrai ariko n'ubu ndacamusaba izindi mbabazi n'ubu ndacabyicuza ivyo abavyeyi bawe bavyifashemo gute bamaze kubona umwana w'abari waturiye igikoni cy'umuntu man ubundi umuvyeyi n'umuvyeyi nta n'inkoni bagukubise ntako ari bugire umwana wiwe aba yarakuvyaye ibindi vyose ategezwa kugupambanira mpaka ugere haruguru barankubise barampanura ni na mpamvu bitongeye kuko iyo batankosora nari kongera kandi buke nkakora ibindi ariko vyararangiye n'ubu ndacaregreta ibintu by'indirimbo ibintu by'imiziki mwa kino gihe cyacu ni ibintu bifata uburyo bwinshi ni ibintu bifata bisaba n'umwanya ukwiye dushaka kumenya mu kijanye n'uburyo bipanze gute urashobora kuvuga ati hari cyo nsaba ku bantu bankurikirana ku bakeneye gufasha sinzi ko imiryango yoba yuguruye canke se kuco gusaba abafana baba bagukurikirana kugira ngo bashobore kuba bo guteza imbere gusumba ico nomenyesha umufana wanje n'umuntu wese akunda ibikorwa by'abarundi cambere akwiye gutanga ni support ku muntu wese ayikeneye ibikorwa vyanje je ndiko cha kugira bize bifise agaciro ariko nyene imiryango iruguruye ku muntu wese ashaka kuma support sawa reka dusaba abantu views support mu buryo ndetse n'amasengesho kugira ngo ibikorwa bishikare bigenda neza Imana cyane cyane niyije imbere mu bintu byose
hamara ikiganiro tugeze ku musozo kumbure byinshi muzoza muratubwira, tuzoguma tubakurikirana hafi, tuzoguma tubabaza kugira ngo abafana bashobore kuza barumva ibyumviro byanyu, babumviriza mu ndirimbo, babakurikirana online kugira ngo bashobore kumenya umustar ORTI SMART ubuzima bw'uko buriko buragenda bukurikirana. Reka tubashimire cyane. Ndabashimiye cyane namwe mwitanze cyane kundondera. Iyi support ubundi birenze, ndabashimire cyane, Imana ibamere umugisha. Hama nibaze twungiye kubakenera ni kwa kundi nyene kujya nyene twabigenje. Ndahari kabisa, n'undi muntu wese ashobora kunkenera arashobora kundondera tukavugana. Murakoze cyane, reka dushimire abari kubatwumviriza aho bahereye bose, mukomeze guhezagirwa, mwubahwe mu byo murimo byose, imigisha myinshi niyo twipfurije, tuzosubira.